ntishobora kuyijabuka iburyo ibubamfu inyuma naho ngo ntibibaho gusubirayo imbere naho sindi bujabuke. Murumva ko indoto zinjiranye mwavyumvise? Shitse ngaho haca haza umwungere aza mu kirere, yari afise inkoni, sinamubonye aza. Jewe ikintu natanguye kubona ni inkoni yiwe yashunguriye imbere yanje nk'uku gutya, ndayibona hano inkoni, nabuza ivyo ayo nshira nayo mira, iburyo sinjayo, ibubamfu sinjayo, inyuma ntibibaho kujayo, imbere naho vyansi. Rero ndi muri iyo ndoto, uwo mwungere aje ashungurira inkoni imbere yanje gutya, numva ijwi rirambwiye ngo fata. Ca ndafata ico giti c'inkoni, hanyuma aca nterura kuri iyo nkoni anjabutsa ya manga, ngize gutya nsangana umwungere, aca aguma arantwara aho yantwaye hose, aca nshikana naho yambwiye ngo ndamurabire umukoko wiwe. Imana yabikunze ko bigenda uko, nibwo butumwa mfise. Shitse iyo ndoto ya kera yo guhamagarwa iraheze, muravyumva? Yari yinjiye mu yiriyi rero yo muri 2020, 2020. Rero y'amazi akiri inyuma yanje, nanje shikiriye uruzi, ndiko ndibaza none ncangira iki? Nca nibuka iyo ndoto yo guhamagarwa, nca ndavuga wa mwungere yankura ngaha araza kuhankura. Nca nikanguye 2021, nca ndota ya ndoto nyene ibandanije rero. Turi kumwe? Nca nisanga ndi hakurya ya rwa ruzi. Turi kumwe? Hanyuma tutabonana cyane, muraze murabona agace gace. Nca nibona ndi hakurya y'uruzi, hanyuma ndiriyo hakurya y'uruzi y'amazi yaraje ashitse muri wa mwonga, nayo nyene acahura na rwa ruzi arisukamwo. Mwe muramaze gutsindagira amazi y'iwanyu barayatsindagira, ariko hariho Imana ishobora gutsindagira amazi. Sinzi ko murabona inkoko y'ifu bujuje bagatsindagira, bakaguma batsindagira rikabisonga hejuru. Niko Yesu yagize nyamazi muri nyaruzi, arayatsindagira yose akwigwamo, ararenga uruzi, aho gusaguka ku ruhande rw'uruzi agaca atera agira umusozi, aguma hiyo kugira ntashikire hakurya iyo nibereye. Haleluya. Ayo mazi yigumiye muri urwo ruzi, urumva rero ndiko ndayaraba naho ibigira bibe, kuko urumva ya ndoto yabandanije nkaho umenga niho igitangura. Mbandanije rero kuyaraba ayo mazi, cambona yabaye uwo musozi, hanyuma nanje iyo ndi hakurya, ca nibonera ndiko ndirimira, nimererewe neza, ibintu byose ndimo ata munego, ariyo mazi atabubasha na bumwe afise bwo kurenga urwo ruzi. Cambona yuko urwo ruzi ahubwo rwahindutse ikimira y'amazi. Ivyo rero tariki 16 z'ukwa mbere uyu mwaka, ndiko ndasenga mbaza Imana, bari abantu nzobabwira iki? Imana yabingarukaniye mu bwenge uko nyene. Naravyanditse, aza kumwereka umwungere aho vyanditse, araza kubona yuko hari izindi mpapuro nyinshi zirengako. Imana ishimwe. Turi kwijambo rivuga ngo Yesu niwe mutabazi. Imana ishimwe. Numva ijwi rivugana nanje ngo nze ndabibabwire ko Uhoraho
amashyi nk'uko bibereye. Hakenewe benshi. Naho twogira kwigoro, hakenewe benshi gusumba ibyo twoshobora. Kubera Imana ihagurutse gutabara, uzuyirara. Imana ihagurutse gutabara, amategeko arahinduka. Imana ihagurutse gutabara, rero wa fizike ingene ibintu byagenda birahinduka. Haleluya, haleluya. Imana ihagurutse gutabara, ibyari umuyaga birafatika. Imana ihagurutse gutabara, ibyafatika birayonga. Imana ihagurutse gutabara, ibintu birahinduka. Kubera Imana amashyi arayibereye. Iyi zaburi twamaze gusoma ni amajambo naciye mpabwa ubwo nyene, ariko jewe imbere y'uko nza gusenga hano naciye gusenga mu gikorane c'iwacu kubera dutangura kare. Umuntu yari amaze kuvuga umuvugabutumwa atarahaguruka, inyuma y'abaririmbyi baririmbye ibinyene batazi ivyo turimo. Uwurongoye igikorane yahagurutse asoma aya majambo uko nyene. Aya nyene tugiye gusoma, ayasoma uko nyene. Yesu ashimwe. Maze kumva umurongo w'urufatiro, nawe narivuganye nti basi karabaye vya bindi ngira ngo si ivyo kuvugwa, kubera umurongo w'urufatiro sinowuciga, nzotegerezwa kwisunga urya murongo w'urufatiro nyene. Ejo kuko ivyo naciye ndabiheba, maze kumva umurongo w'urufatiro naciye ndabiheba, ndanavyibagira, ndavuga burya Imana ifise ibindi ishaka kubabwira. Nategerezwa kurondera kubahiriza urutonde turimo uyu munsi, ariko Imana ifise urutonde rukomeye rwose. Nshitse aho biherera, iyo muri herera, numva ijwi ririko riranganiriza muri jewe. Hari ivyo Imana yerekana mu mayerekwa, ariko ifise ico bisa navyo mu bigaragara. Nuko ayo magufa Ezekiyeli yabonye mu yerekwa ngo Imana yamutwaye muri mpemu, ariko Imana ishaka kuvuga ibigaragara vy'abantu igomba gukiza. Ubwo nyene umutima wanje winjiye mu kibazo kivuga ngo mbega jewe navyo Imana yanyeretse vyoba vyari ibigereranyo vy'ibizoba. Ya nkuru nari narayibagiye, bimwe vy'icumi na zitandatu z'ukwa mbere nari naravyibagiye. Ejo twari 25 yose ikigaruka aho mubona amaze kubona vyinshi mu vy'imwemu. Nene tugendanye na Yesu imyaka hafi 20, hamwe muravyumva. Nariko ndarondeza rero niyumvira ikintu yoba Imana igomba kuvugana nanje mu vyo yigeze kunyereka. Ciyumvira gato cane, ya nkuru yose kiragaruka, kandi igarukana n'icemezo kivuga ngo navyo nyene